nta n'umwe atazi yuko haheze igihe ikibazo cy'amaradiyo gihambaye mu Burundi, aho intwaro ya CNDD-FDD yomoye abamenyeshamakuru barenga 100 n'ibinyamakuru hafi byose byigenga. Rero haraheze igihe leta y'u Burundi icyakubiki n'amabuye isaba amakungu itotezwa ry'abamenyeshamakuru mu gutanga ibitahe mpuzamakungu, ahandi igasaba yuko abamenyeshamakuru bariko bakorera mu mahanga bahagarika akazi kavyo. Rero ibintu byabandanije uko bibandanya, hanyuma uno munsi rero twebwe nk'abaserukira ibyo bimenyeshamakuru biriko bihamwa na leta y'u Burundi twafata ingingo yo kuba turabangiriye ibikorwa ari guhagarika ibikorwa, kumbure mu mwanya tuzoba turiko turiga kuraba ko hazoboneka ubundi buryo. Ivyo rero n'ingingo itavuye kuri twebwe, ariko kandi nibaza ko yari ngombwa yuko twebwe uno munsi tuyifata ku nyungu z'ibibazo ibintu biriya kumbure uno munsi umuntu adashobora gushira hejuru. Muvuga ko ari ingingo itavuye kuri mwebwe, mbwa vyari ngombwa ko ifatwa yavuye kuri inde? Nakubwiye yuko abamenyeshamakuru b'ibyo bimenyeshamakuru benshi bakorera mu bihugu bitandukanye byo hanze. Rero kubera ko iyo leta ibahama igenda ibakurikirana iyo bari, kandi nayo ugasanga hari igihe ifite ibyo isabwa, twe rero twabonye ko twofata icyo bita indecision sage, ingingo itaba ivuye ku gushaka kwacu, ariko tuba tubona yuko yofatwa mu kuba turaraba kumbure y'ibintu bija canke inyungu z'abana bariya. Hari abavuga yuko ino ngingo ije ikurikira ico Uburundi coba carasavye u Rwanda yuko kugira imigenderanire yoroherane bashobore kuja mu biganiro bitandukanye n'ibindi, hoba harimwo ko basavye u Rwanda ko rutegerezwa guhagarika amaradiyo yose y'abarundi. Nta sano bifitaniye nayo, sivyo u Rwanda rwoba ruriko rurubahiriza? Rero no munsi sinoza aho ngo mvugire leta y'u Burundi canke ngo mvugire leta y'u Rwanda ibiganiro bariko baragirana, ariko ico no kugira nuko leta y'u Burundi ntaho ikavuga yuko irazwe ishinga n'igikorwa c'abamenyeshamakuru batotejwe bagahungira hanze hanyuma bakabona kwiyungunganya bakabandanya bakora. Ivyo rero ivyo ndakubwiye yuko twebwe nk'abarongoje bimenyeshamakuru hari igihe turaba ingingo novuga ikenewe ni bimwe mu gifaransa bita indecision sage. Kumbure hari aho haba hari bituma haraba ari ibihe bituma ugasanga rero turi oblige yo gukora ibintu bimwe bimwe, ariko nibaza ko kumbura abakunzi b'ibimenyeshamakuru byacu nibyo ni inkuru y'umubabaro, ariko jewe nibutse ingene ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwaturiye ibimenyeshamakuru byacu bukangaza abamenyeshamakuru barenga 100, ariko mu bukabandanya. Sinibaza ko muri bino bihe abantu kw'isi bashobora kubura aho baza barakita ibyuma canke amakuru yabo. RPA ariyo Humura, Inzamba na Radio Television Renaissance vyugaye kubushaka kwabo muri make canke vyugawe bivuye ku vy'u Rwanda bwabasavye? Namaze kukubwira yuko twebwe twafata ingingo y'ukugara, ariko bitavuye ku gushaka kwacu. Ayo maradiyo yose mpejeje kudondagura akoreramwe abamenyesha makuru ngira ngo baharugwa muri za 80 canke barenga ngaho, ikigiye gukurikira n'icahe? Tuzovugana n'abatandukanye vyega, haba abamenyeshamakuru nyene bari mu mahanga, haba amashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe afasha mu bijanye n'ubwigenge bw'umwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa agateka zina muntu, eka mbere haba n'amareta atandukanye. Nibaza ko ikibazo cy'ibimenyeshamakuru mu Burundi ikibazo uno munsi kimaze kurengera imbibe z'u Burundi, ikibazo nkoramutima, aho usanzwe bizi yuko mbere no mu biganiro biriko biraba hagati y'ubumwe bwa Buraya na leta y'u Burundi kugira imigenderanire isubire kunaguka, kugira ubumwe bwa Buraya usubire gufata leta y'u Burundi mu bijyanye n'ivy'uburyo, harimwo ikibazo
cy'ukureka abamenyeshamakuru bagakora mu bwigenge, harimo ikibazo cyo kugurura amaradiyo n'abamenyeshamakuru bariko barakurikiranwa ku karenganyo bakabareka bakidegenja. Rero ni umuntu nizera yuko ibyo bibazo bizotora ibice. Bob Rugurika, naho rero tuvuga ngo ivy'amaradiyo nka RP ariyo humura yoyo isanzwe ifise izindi mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye atari ivyo mwacisha ko amajwi. Aha turavuga nka Twitter yanyu, turavuga urubuga rwanyu mwari musanzwe mukoresha muri mukiri mu gihugu c'u Burundi, dukeka ko mufise n'abandi bamenyesha makuru bandi batandukanye batari ku butaka bw'u Rwanda. Nago nyene ugo rubuga yaba Twitter yaba urubuga rwa web birahagaze kubandanya bikora? Harimo ibintu usanga atari twebwe dukoresha canke biri mu bihugu bitandukanye. Ibyo nibaza ko mu mitra tuzoshobora kubibona mu buryo bwisanzuye, kandi nababwiye Uburundi ikibazo kigiye kwigwa kumbure inyuma y'imbibe z'ibihugu cyangwa n'imbibe za Afrika. Nibaza rero ko hari ibishobora kuzokorwa, ariko kumbure ku bw'ingingo hakaba ibizoba bigoye gukora. Ariko nk'uko nakubwiriye, muri kino kingana muri ino myaka ntushobora gufata kubera ko muri leta y'u Burundi ngo ubuze umuntu ari muri leta ya Canada, ari muri Aziya, ari Burayi, ntushobora kumubuza kandi mu bindi bihugu bya Afrika umubuze gukora icyo yashaka gukora kandi abona ko gishimwa, abona ko kijyanye n'amategeko mpuzamakungu. Bob Rugurika, twibutse ko uri umukuru wa Radio Publique Africaine RPA ari izwi nka Humura. Tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'Amerika. Murakoze, turabashimira namwe.